Musuri hejuru twagira tumenyeshe abarundi bose bariko badukurikirana ko urucanco rugiye gutangwa ruzoroswa abana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 11. Naho mu kirangamisi gisanzwe c'incanco ruzohora rutangwa incuro 4. Umwana amaze amezi 6, 7, 9 hamwe n'umwaka n'igice. Ikindi twabamenyesha ni uburyo rucanco rwa malaria rutaje gusubirira ubundi buryo bwo gukingira indwara ya malaria bwari buhasanzwe, ahubwo ruje gushimangira mu ntumbero yo kugabanya bikwiye abagwara malaria hamwe n'imfu zikomokako. Kuko mwagiye murabikurikirana batanguye kuvuga ijambo, ntimuce mureka kwifuka imisegetera ngo malaria ntizotwegera kubera twacandazwe. Ihibambewe bandanya mwikingira nkuko mwahora, na cyane cyane mu gukoresha imisegetera, kandi tutibagiye no gufungura neza. Ujya gufungura nabi biratuma umuntu agwara malaria, kuko umubiri ntuba ufise abasoda bakwiye bawugwanirira. Ndateye akamo rero abarundi bose, ndabasaba kwitabira iki gikorwa ciza cyo gucandagisha abana bacu. Ntihagire umwana n'umwe asigara inyuma atarose urwo rucanco rwa malaria, eka mbere n'izindi ncanco zitegekanijwe, duhereye bakivuka gushika ku bafise umwaka n'igice, kugira ngo abana bakurane amagara meza. Banyakubahwa mwese muri ngaha, mukurane ngaha umwese mu cubahiro Imana yamuhaye. Kuko umushikiranganji w'amagara y'abantu ahejeje kubivuga, uru rucanco rutangujwe icese kuri no genekerezo rya 17 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Ruzotangwa mu ntara 9 gusa, ariko n'izindi ntara zizogenda zirashikirwa. Nagomba ntere akamo imigwi yose itandukanye, baba abajejwe amagara y'abantu ku nzego zose, abajejwe intwaro, amadini n'abamenyesha makuru, amashirahamwe atandukanye
eka n'abaremesha kiyago bose dushiramo inguvu kugira ngo abana babigenewe baronswe izo ncanco. Mbere rero kurangiza rino jambo nagira nsubire nterakamo abavyeyi kubandanya twitwararika kwama ducandagisha abana kuva bakivuka gushika ku mwaka n'igice, kandi bakabikora bubahirije ikirangamisi c'incanco, gutyo buri mwana wese akure yararonkejwe incanco zose uko zitegekanijwe kandi ku gihe. Bidufashe gutuza izo ndwara zikomoka ku kudacandagisha ibibondo, binarinde igihugu guhora mu masekeza yo guhangana n'indwara, kuko abana bose bacandazwe izo ndwara ntizizoronka aho zimenera. Mu kurangiza rero rino jambo nagira nongere mfate kano kanya mushimire abanyabubanza ingene batwakiriye neza, abadutambiye tutibagiye buramatari twari gushaka kuvuga ati nimugende mukorere mu yindi ntara, na mwebwe mwari gushobora kuza ariko kubera mwatwakiranye igishika turabashimiye cyane.